Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze inshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'ubutungane, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: ubusuma bw'ibitoro mu mamodokari bwimonogoje mu ntara ya Kirundo ndetse no mu ntara ya Muyinga. Mu gihe ubukene bw'ibitoro bwabaye ndanse, hari abantu basigaye bitunganya mu kwiba ibitoro mu mamodokari mu masaha y'ijoro. Ivyo biravugwa i Muyinga ndetse no mu ntara ya Kirundo mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Mu Kirundo abanyagihugu barihanira abo basuma kuko igipolisi kibafashe baca barekurwa. Ubwo busuma bw'igitoro bukorwa mw'ijoro kubw'abanyagihugu b'i Muyinga na Kirundo bavuganye na SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ibikorwa vya OTB Buhoro vyarahagaze kubera ubukene bw'umuyagankuba n'ibitoro mu ntara ya Cibitoke. Kuva ku wa kane uheze ibikorwa vya OTB Buhoro mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi vyarahagaze kubera ubukene bw'umuyagankuba n'ibitoro. Abakozi b'iryo shirahamwe baridoga ku bw'iryo hagarikwa ry'ibikorwa, basaba leta gutorera umuti ico kibazo vyihuta. Ibura ry'umuyagankuba n'ibitoro vyarahagaritse ibikorwa vya OTB i Buhoro mu ntara ya Cibitoke haraheze hafi indwi. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi hariko haratangishwa ku nguvu intererano z'igikorane c'umukuru w'igihugu i Mwaro. Abanyagihugu bo mu makomine agize intara ya Mwaro hagati mu Burundi baridoga. Abajejwe intwaro mu makomine bariko babategeka kuriha intererano yo kwakira umuryango w'umukuru w'igihugu wateguye igikorane muri iyi ndwi. Barababaye cane. Hampande y'izo ntererano, abo banyagihugu bemeza ko bariko bategekwa kugura ibitenge bazokwambara muri ico gikorane. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi amasezerano yo gutanga neza ibinyobwa vya Burarudi yumvikanywe ko mu ntara ya Cibitoke. Mu nama yakozwe kuri uwa mbere w'uwa 10 Ruheshi 2024 ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ku bijanye n'ubukene bw'ibinyobwa vya Burarudi, abajejwe intwaro, abadandaza ndetse n'abaserukira Burarudi barahanahanye ivyiyumviro ku muti wotorwa kuva aho mu makomine yose agize iyo ntara hibonekeza abaduza ibiciro vy'ivyo binyobwa ku rugero runini cane. Abavyihereza basigura ko ivyo binyobwa bitangwa nabi, bagasaba ko hoba impinduka. Isayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro bigezweko tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mbonesha kure. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ku busuma bw'ibitoro mu mamodokari bwimonogoje mu ntara ya Kirundo ndetse no mu ntara ya Muyinga. Mu gihe ubukene bw'ibitoro bwabaye ndanse, hari abantu basigaye bitunganya mu kwiba ibitoro mu mamodokari mu masaha y'ijoro. Ivyo biravugwa i Muyinga ndetse na Kirundo mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Mu Kirundo abanyagihugu barihanira abo basuma kuko igipolisi kibafashe baca barekurwa. Ubwo busuma bw'igitoro bukorwa mw'ijoro kubw'abanyagihugu b'i Muyinga ndetse na Kirundo bavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Abo basuma bararaba abafise imiduga baronse ibitoro, sinzi ukuntu babimenya. Barinjira mu rupangu bakavidura imodokari yose bagaca bagenda. Uko akaba ariko basigura. Umwe mu bo vyashikiye yigana ko yavyuwe n'akamoto k'ibitoro mw'ijoro. Numvise akamoto ka esanse hafi isaha 8 z'ubuca, nsohotse nabonye amama make make ari hasi, inca ndasubira mu busaswa.
mu gitondo niho nabona ko mu modokari yanje ata gitoro gisigayemwo bari bagikuyemwo cose uko akaba ariko umwe mu bakozi ba leta bo mu Kirundo yidoga urwikeko rw'ababifisemwo uruhara kubw'abanyagihugu bo muri izo ntara zibiri abo basuma boba bakorana na bamwe mu gipolisi muri ubwo busuma ntidutahura ukuntu abasuma bamenya uwaronse ibitoro ariko twikeka abapolisi bararira ku masitasiyo ko aribo baha amakuru abo basuma uko akaba ariko babona abaronse ibitoro mu gihe bihari uko akaba ariko babagiriza abanyezamu nabo nyene baradomwa ko urutoke abanyezamu bamwe bamwe baramaze kwirukanwa kuko bagize uruhara mu busuma bw'ibitoro bageragezwa n'igiciro ku isoko y'amagendo aho ibido y'amaritiro 200 igurwa gushika ku bihumbi 250 y'amarundi kw'ibombo hakaba ari ibihumbi 80 uko akaba ariko amasoko yacu imuyinga avuga abafise amamodokari bamenyesha ko kugira ngo bikingire duhitamwo kurekera amamodokari yacu mu bibanza rusangi bikingiwe nko ku bitaro canke imbere y'inyubakwa z'intara aho tuba twizeye umutekano w'amamodokari yacu aho kuyiraririra ubwacu mu Kirundo abasuma bamaze guhagarikwa baciye barekurwa uko akaba ariko abanyagihugu bagaragaza umubabaro bigatuma hikekwa ko igipolisi kibifisemwo uruhara kuva ico gihe twaciye dufata ingingo yo kwihanira dufashe umusuma mw'ijoro turamuhana bikwiye vyemezwa n'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara amasoko atashimye ko amenyekana akaba avuga ko ivyo bihano bishika no kubica ikiziga gica gihambwa ubwo nyene uko akaba ariko bemeza amasoko mu gipolisi akaba avuga ko abo basuma barekurwa kuko ata muntu n'umwe abazanira ivyo gufungura ariko ayo masoko akaba avuga ko atangazwa n'uko abasuma bapfungwa umwanya urume rumara nubwo biri uko inyamiramabi mu gipolisi baraterwa igitsure na bamwe mu bajejwe intwaro ngo bihoze amadosiye amwamwe akaba ariko ayo masoko nyene niko ayo masoko avuga ariko nyene badatomoye nimba dosiye z'ubusuma bw'ibitoro zoba zirimwo nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Cibitoke ibikorwa vya OTB Buhoro vyahagaze kubera ubukene bw'umuyagankuba n'ibitoro kuva ku wa kane uheze ibikorwa vya OTB Buhoro mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi vyarahagaze kubera ubukene bw'umuyagankuba n'ibitoro abakozi b'iryo shirahamwe baridoga ku bw'iryo hagarikwa ry'ibikorwa aho basaba leta gutora umuti w'ico kibazo vyihuta ibura ry'umuyagankuba n'ibitoro vyarahagaritse ibikorwa vya OTB Buhoro mu ntara ya Cibitoke haraheze hafi indwi ku bw'isoko muri iryo shirahamwe rihingura icayi amamashini yarahagaritswe abakozi nabo bicaye muhira turabura umuyagankuba wo gukoresha ibimashini binini kandi igice kinini c'abahinga b'abafundi n'abandi bakozi ntibagitonda ku kazi kuko hatacu bafise bakora uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu bahinga aheruka guhabwa akazi izo ngorane zishitse nk'uko bivugwa n'umwe mu bafundi mu gihe kibi kuko ari umwanya wo kwimbura icayi ubu icayi kireze mu mirima y'abarimyi ndetse n'ayishirahamwe ingaruka zishoboka cane nuko iyo mirima y'icayi ishobora guca yuma kuko nicosarurwa kidaca gicishwa mu mashini uko akaba ari kumwe mu bafundi ashimangira iyindi ngorane ikomeye n'ubuke bw'ibitoro vyaranse gupakira icayi cyinshi mu makamyo kijanwa i Bujumbura bivuye ku bukene bw'ibitoro amakenga aratanguye kwibonekeza ku ruhande rw'abakozi abo bahakwa kudahembwa kuko umushahara wabo uvana n'amafaranga aba yavuye mu cayi cagurishijwe ayo mafaranga akanafasha kubeshaho iryo hinguriro akamo kadasanzwe gaterwa leta kugira ngo itorere umuti ico kibazo c'ubukene bw'umuyagankuba n'ubukene bw'igitoro bidakozwe iryo hinguriro rigiye gutembagara uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu barongoye OTB Buhoro
Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwifurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Nokwibutsa ko ngaha kuri ino mboneshakure tugushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'umutekano, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndakwifurije rero kubandanya uraruranirwa, kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.